kenshi basi umukobwa ugiye mu birori bo nk'abantu muhura mwibarabare bakubona nk'imaraya kubisanzwe basi nk'imaraya umva wewe muri ico gihe wari maraya utariyo bo ego cyuto bukora cyose akiguharura kuwo mwanya uburi ngikora ko gikora basi umva bisigura ko sometimes byo byarashitse mugabo bitahuye bo byarashitse kandi kenshi vraiment kuvuka none siga mukoroko ndamaze kwisiga mbwa si cyane bo naho yo bavuga ngo isiga mukorogo ego arayisiga satbala isiga ego kandi urabibona ko ayisiga none je ko ntabibona umva je donc mas umuntu yoba isige cyo kumuyobega ko nanje sometimes urabyumva na satbala arayisiga urabishigikiye yego barabivuga benshi imino yawe iraryoshe mukobwa hari wabimbuye mbo wabikubwiye bisigura yuko amaze kuyumviriza yego Isaac TV oh. Yes, you know how we do kuri mikoza Isaac TV ni Star Boy Juma Jux behind the camera. Iyi ni Isaac TV yamikuzana exclusive. Kenshi turakora vyinshi ari abatabikunda ari n'ababikunda ariko wowe bikunda big up sana. Wowe utabikunda gusa ibyo dukora byose Imana irabikunda uko biri kose. Iki ni cya kiganiro home tuza kuyagambe na benshi tukunda kuyaga bakavuga ati why mama watumiye abigeme gusa. Hari umungu murasanga mu gikoni. Unamusanze mu gikoni ariruka ebana agakubita 100 metre. Ego yatumenyereye abigeme aribo bakora mu gikoni cyo gituma dutumira abigeme. Benshi bakunda kubaza ico kibazo sana. Nshatse kubahishuka kugira mumenye ntwaza nabako. Mumenye ni agerageza kugira ante kwidondora mu rurimi rw'ikirundi. Niko no bivuga abatumva ikirundi muca mwihangana reka ndamutize mikro kuko sishobora kumuramutsa kubera ko bazubwa intuze turaramukanye no muri vira mukije umuntu baca bagufata mabuja ameze neza cyane ku mazina kwa none ko baradukwikirana juste bamaze kumenya je wondi ariko babifuza kumenya umuntu ari mu bwami bwa Isaac TV ninde ari mu bwami bwa Isaac TV amazina nje twatwa Shela bo bese banaziraga nyene konyene mu kuvuga gaga naziragaga bamutaziragaga bamwita Graciela novuga yuko numwigeme novuga ajya yo bavuze umwigeme yitahuye uri mu bigeme bitahuye canke bataritahuye novuga abitahuye nturita uri mu bitahuye ikintu gituma uvuga ko witahuye ni gike icyo vuga yuko naba nitahuye ya simbonye no gusigura me umaze kwitahura mu biki basi nkino ushaka kutubwira ati ikinye je naragikoze mbo mu nyuma after sinagikora so naritahuye bure ntacyo ngikora kwitahura bonda ndikandikugire mu waje basi ni nko kuvuga ati kutitinya ni witinya yes ni kutitinya yes tavuze ati umwigeme yitahuye aravuze yuko yitahuye ari yakira reka dukore cya kiganiro cyacu kugira dushobe gutangura kugira ducunguze umwanya umwete ni kiganiro ho musinzi kumaze kukibona kuri Isaac TV cyangwa gica kuri Isaac TV sinzi ko ari ryambere bon si ryambere vraiment ndakurikirana cyane gose ikintu ukundira Isaac TV ni giki muraryosha ibintu sana vraiment ego okay turaryosha ibintu reka nakwe turyoshe bavuze kuryosha umuryoshe abaryosha bibaza ko bari ko baryosha iki ko abaryoshe bon basi ibiganiro byanyu basi biraryoshe kuraba kandi biranaryoshe vraiment mwavyumvise ko datumira abastari gusa canke abazi ku bintu urumva n'abantu basanzwe badukurikirana canke badukunda turabatumira mu kiganiro home rero ubu mwanya nyene uri mu VIP ndumva kuba mu kibenga ariko uko biri kose nimba wamenye ko sibigori kuri zambabura zimwe zikizungu wazita gute mu gifaransa juma cuisinier ndakazi gusanya nashaka kugira numve Juma kwa kazi ngenda kuzanira imbabura ngaho ushobore kutugira ane kutokereza ibigori sawa cyane ndagerageza utabishoboye asha nta byinshi akazi kawe imbabura iri ngaho bora guterura Yes, ini Isaac TV murabona rero n'abantu basanzwe bakurikirana Isaac TV
Yes niwaza kuvuga ivyo uza kwishura biraza guca ngahanye batubwiye ati numwigeme yitahuye ariko so ico ndashoboye kugihagarako cyane kuko hari umwigeme sometimes usanga abivanye n'ivyo akora ashobora kwitahura ari ikintu kibi wahora ukora witahuye ko ubutagikora kibi akandi apana ciza ikintu kibi ikintu kibi warayitahuye isakoshi toyigufatira tukayishira ngaha cyangwa tushize hasi nibibi ntibava bakwiba amadolari oke ikintu kibereho aho ukora nuvuga yuko utagikora cyo bari ngiki kuri wewe kuri gaga Graciel ikintu kibi basi ndahora nkora basi nahebye ikintu nahebye vraiment narahebye kuja mu birori kare narabikunda sana nicyo ikintu uvuze kuja mu birori twese turajya mu birori muga bivana n'ivyo dukorayo nicyo ikintu wakora mu kirori canke iyo wagiye mu birori novuga yuko wagiye kuregreta mu muco uritahura uza kugiheba urumva donc hari gihe uja mu kirori basi novuga yuko basi nagaciro basi bitanga basi agaciro muga twese turaja mu birori agaciro turagafise deja agenda kaja ndajayo kandi ngenda niyubashe meze bien nambaye neza nk'abapapa nka jewe nyene basi ikintu cyatumye ndabiheba basi ngiyo nibisanzwe nana kimwe baravuga yuko watu ikintu kakivuga basi kenshi basi umukobwa iyo ugiye mu birori nk'abantu umuntu uramwibarabare bakubona nk'imaraya ku bisanzwe basi nk'imaraya umva wewe muri ico gihe wari maraya utariyo ego basi buri maraya utariyo nyene kandi da utari nkuru namuntu ashaka kubaha canke warabikoraga isiranse nyene ukavuga ati no mukiroriste ipfo yuko nza ndakora ibintu binjohera kugira bimigende neza cyane nibisanzwe none uho byo bavyarashise muri ico gihe cyo kuja mu birori novuga yuko yari age zawe imyaka yawe ndetse y'ubu adolescence kuko muri adolescence dukora ibintu bitandukanye twese ndukora bimwe kugira bigende neza reka nze ndaguha micro zurayifata kuko ikigoro uraza kukiraba umva ndakubwire basi hari gihe basi uja mu birore donc basi nk'umuntu ariyumvira basi araza kubwira ati ngo tutahane ukunukwe nashaka kubaha avuga ati uyuye kubitwa basi yuko ico utobukora cyose akiguharura ko uwo mwanya uburi ngaho ko gikora basi mba bisigura ko sometimes ivyo bavyarashitse mugabo bitahuye byarashitse kandi kenshi vraiment sino kubera bigashika nyene ugataha ahantu kubera uvuye mu kirori usanga nyene muratanye n'umuntu like muratanye n'umuntu me gusa mugabo nkarogreta nk'ubuye nko mu gatondo nyene nkarogreta nkavuga ati nk'abantu muri ico gihe nimba atari ibanga ikintu kuko umuntu iyo muhuye ubona ko ari umunyakirori kenshi ari umuntu w'umunyakirori munahuye turi gura mudraga umubwire ngo ndagukunda uvuga ati twende muri ico gihe vyashika gute muri wewe niyahe jambo bakunda kukubwira iyo muhuye ijya mbere mwa muri mu rukundo canke baba barabagenzi papa navyo mu rukundo muri ico gihe bakubonyaho ni bashaka kuvuga ati go bakwitwa kuri mara kubisanzwe bavuga ati ngo tugende urumva muri ico gihe nanjye sinogushigikira urumva ko mwatahana kandi murize mutahana nivyo kwijana bose bya misi yose nawe mwaragira alternance alternance yimbaburanyira yakacana nivyo vyizega dushaka ibigori kugira bishakira kugira tubifungura nene nta bigori ujye ufungura wewe ibigori birumye byanye uragifungura wumve ko cyumye sawa ndabira okay umva vyarashitse ubu wari yakiriye byarashitse ukaja mu kirori muga ubu wari yakiriye muga nagaciro vyama kandi nanje sinabinabikunda vraiment donc kubera abagenzi umaze kubeba muri ico gihe abo mwabikorana ba type mu nyuma ho bakwi relation zagumye ari zazindi nyene kuko sometime umuntu yo murije ku kintu no muba bagenzi do plus muga iyo mutandukanye usanga byace bihinduka cyahora nizoguma ari kwakunde nyene ubu abagenzi baba bameze gute ubu ushaka kuba umugenzi wawe yoza ameze gute ubu abagenzi bose ngo cocuza ngo ni marayika ngo kubera ngo umugenzi wanje me basi urashaka kuja mu birori ukaba umugenzi wanje me nanje nkamenya nanje yenda kwitwara ko kame nkavuga ati agiye mu kirori ntanje nkareka kugenda ikintu wifunze aho ukorera muri abo batipe bamwajana iyo muvuye mu kirori wifunze gukora ubu naho bibara umukunzi wawe musohokana ndashobora kumukorera n'ikiki urumva nawe musohokana naco tumukorera wewe musohokana uvuga ati bana ni hapa na hapa nta byinshi none nari ubyumva none kumbaza ibyuti shaje navyo nzi kwera
Jena naho nifitiye reka tugaruke novuga yuko Saint Valentin n'umunsi Saint Valentin twese tubaha iyo wimirije muri wewe ba wiyumva gute ku mukunzi wawe ni yahe comme surprise wama ufitiye umukunzi wawe kira Saint Valentin zose uko umuntu aba afite surprise agirira umukunzi wiwe wowe afite surprise wama ugirira umukunzi wawe miso Saint Valentin gero uhindura canke birahinduka bomba ndakubwira je Saint Valentin niyo mindurira ibintu kuko buri munsi donc umusheri wawe hari akantu ushaka nka surprise nyene uvuga ati nako sinovuga ngo Saint Valentin ngomba ngo Saint Valentin ndamubwira ngo gwa surprise no me gusa muga nawe uravyumva base nko kuri Saint Valentin nyene turasohoka naho ni surprise nyene uvuga ati po nivyo byukuri Saint Valentin gusa vraiment biba kenshi apana Saint Valentin niyo mutegura kuri Saint Valentin gusa vraiment biramaze gushika umuntu mudakundana akakubwira ati ufite iminwa myiza like ufite iminwa myiza barabivuga benshi iminwa yawe iraryoshe mukobwa navyo barakubwira ivyo wonye hari wabimbuye mbo wabikubwiye bisigura yuko amaze kuyumviriza yego Juma Jux umvise nawe umba uzahusanga wabivuze yese reka novuge ndagushimira ajya mu kazi kamisi usanzwe ukora iki kuko iyo tuko turakora ikiganiro twadushaka abantu bariko baradukurikirana bumve umwemvite dufise n'iki kuko ari abantu abakunzi ba active n'abantu bafise umutima barashobora kumva icuzi gukora hajya mu buzima bwa misi yose n'icyo ikintu uzi gukora udakubita swata nka gaga ikintu nzi gukora nyene kuri byose ikintu wiyemera uvuga ati kiba kimaye vraiment ebana ikintu cyo gutamba urazi gutamba yego gutamba modi aro traditionnel aro moderne aro kizomba moderne utaraja kure moderne moderne ziratandukanye muga moderne nazo ne ziratandukanye harimo za kizomba harimo oya umva bashireka ni salsa basi utamba salsa n'abazungu hariya muri CCF Nabihevye ariko abadada bo ngaha mu Burundi murakunda abazungu cyane abantu usanga bari muri CCF bari abana barakunda abazungu ni iki mukundira abazungu abigeme sana usanga bava za Rohero quartier hariya za Kibenga bon nawe ucuvyumva nawe iyo uri kumwe n'umuzungu vraiment umuntu wese araguha agateka donc uri kumwe na jewe nta gaciro w'ubufisi nta gateka w'ubufisi oya basi ego simvuze wewe me basi uri kumwe n'umuzungu vraiment nuko kwibara basi no watashaka kuvugisha arakuvugisha vraiment hajya wambaye isheneti iri ku musaraba signifique iyo wambaye ikintu kiri ku musaraba kiba gisigura iki ku bantu baba bariko badukirana bakabona ati uriya muntu yambaye isheneti iri ku musaraba yashatse gusignifika iki yo vraiment sinumva ngene ivuga me si ndo mukatolika amakatolika kenshi usanga bambara impuze imisaraba meje ni style yanje basi nashatse kugira ni comme style okay warize uraheza canke uracari kwishuri ndacari kwishuri wiga ibiki wiga mu kangahe ni garete ndaheze uraheza kucongereza urasara urashusha cyane vraiment sinakwesh tubwire proverbe muri wewe canke itazo numvume proverbe mu Congereza wibuko tazopfa wibagiye mu buzima bwiwawe kuko sometimes barabega icyongereza ikintu bita proverbe uragitahura pondo gitahura menza kwibwe ndakubwiye ndaje kiganiye ndakubwiye tubwire ikigori mu Congereza tumumve twende hari abantu batazi ikigori mu Congereza ikigori mu Congereza tumumve sinakubesha naco nzi bref iga muri lettre nta kigori azi mu Congereza bakunze ba activist jewe cha usanga yizi usanga uri muri babandi bigaseke bakaca basimbira nevyeme bakaca basimbira onzi oya bravo ya bize basota basimba mugasuko usanga wavyibagiye usanga waje ufunguye ubugari ngirango oya nabugari bwa hari ikintu regreta uba wakoze muri 2020 utifuza gukora muri 2021 kintu regreta sibwo busazi nakubariye nyene ubwo busazi nyene okay ikintu ushobora guhanura abigeme bo mu Kibenga hariya mu ikoti wanyu ni giki abigeme kina bahanura abigeme ingeso ubazi ko mu Kibenga utifuza yuko bogumana umva ndabwire donc umuntu wese afise umunsi wiwe wo guhinduka mvuze ati ngo
mvuze ati ngo ndabahanuye ngo bahebe ngo ibintu by'ibirori ngo bahebe ikino umuntu wese kwisa novuga gute novuga ngo umunsi wose baza kumva yuko ibyo bakora donc basi tari ibyo bazobiheba metse novuga ngo bahebe ibirori ego no bahanura baheba nyene ibintu by'ibirori ko ibirori biha agaciro umwana w'umukobwa metse sinovuga ngo babihebe umunsi bizobakora ko yera bavuga ati nibibi bazobiheba ubwabo umushatse kuvuga yuko abigeme mu kibenga akunda ikirori cyane ya bakunda ikirori sana ubu rero santu bya mu journalist wacu ko ava mu kibenga nawe nakunda ikirori birabona bakunda ikirori Okay, abigeme mu kibenga urumva ko mukunda ibirori muze mubigire neza urumva kera kiri muri ya myaka y'uwadolesa arava mu kirori akacata tuzi santu bya mu journalist wacu ko yabikora ahubwo nzomukoresha ho munani nzomukoresha ho muganda bimubaze neza okay urashobora kumbwira mbo iyo wisize mu korogo ibintu bitatu bishobora kugutera ikibazo mugihe wisiga mu korogo canke n'ubuto barayisiga kugira ni yayisiga azagira ikibazo akizi yapana n'umubiri w'umuntu ari komere kadabwira hari gihe ugira amabarabara n'igihe donc biragutera consequence ugira ibintu by'ibihere ibintu by'amatashi kugira bive ko bikagorana no bakora ibyo mwe gusa bivana n'umubiri w'umuntu kuvuka n'urisiga mu korogo oya ndamaze kwisiga si cyane ucubabwira ati mukorogo ni pesa na mahera nawe urabizi kandi nasatbe baravuga ngo yisiga mu korogo kandi aba mu kibenga kandi nawe uba mu kibenga Gusatbe baramubeshera ngira zijya ni fresher kubera inoti zarabaye nyinshi cyane haya mu buzima ubuze gute Tishako na kimwe bisanzwe. Po naho yo bavuga ngo yisiga mukoroge go arayisiga. Satbala yisiga. Ego kandi urabibona kwa yisiga. No je ko ntabibona. Umva je donc maso umuntu yoba isige. Je kumuyobega ko nanje sabaye urabyumva na. Satbala arayisiga. Urabishigikiye. Mugaje sindabishigikiye. Kubera iki? Je navyo mbona. Hega hajya ikintu udakora nawe ntushaka kukibona. Iyo ugikora nawe usanga wakibona. Muga nivyo. Kari cyane cyarabutse. Cyababutse ntuzikotsa araba n'amakara yaheze nigeze avuga tumuzana yandi makara. Kubera amakara yaje. Amakara yagize hene. Uranatinyo guma wifata kuyantinye ni nka wa mukobwa dore bakorana ikigane. Nawe ubaza ikibazo akaca. Anagishebedua. Tubwire abantu batatu. Babaririmbye mu gihugu cyacu Burundi ukunda gukurikirana cyane gusumvya abandi. Bo base nkunda nkurikirana bose. Ucu tubwira n'impamvu bakunda. Wa mbere nkunda ndakunda Double J. Wa kabiri Bad Boy Killer. Yego. Wa kabiri nkunda ndakunda Satbie. Satbi. Ndamukunda me sinavuga ngo ni gose me ndamukunda. Gose ni Double J. Ya. Wo wa gatatu. Sha na gatatu mbona breva nanda kwera. Okay tubwire abandi ndabakunda me sinovuga ngo sindi. Canke murafitanye amarelation na Double. Oh yeah. Ndamukunda uko nyene. Mugasi ndamukunda mwe by'urukundo. Kumukunda tu. Muri telefone yawe ushaka kutubwira abaririmbyi batatu ufise muri telefone yawe nimero zabo. Abaririmbyi batatu. Oya mfise mfise muri telefone nimero. Mfise umwe vraiment. Umwende. Alvin. La vache. Okay dufise abajournaliste benshi mu gihugu cyacu Burundi kandi novuga yuko iyo ukora ibiganiro vyabo uryoherwa nabaye abajournaliste babiri ukora ibiganiro vyabo wumva nyene uryohewe unaravye n'ikiganiro cyabo wumva vraiment uri satisfait. Wa mbere ni wewe vraiment. Wa kabiri n'urya Landry vraiment no nyene ndamukunda. Ya. Okay. Juma Jux n'umukunda? Nagende bana kenache yishima. Ndakubaza uyu ni journaliste. Uyo onye bujanye numubona ko nk'umukameraman arakaze. Uwo n'umuntu wanje kandi nemera cyane gose. Okay, tubwire urashaka kutubwira ikigori hajya cerera ameza ngahe mu camake. Kuya dusena basozera ikigani. Yo mandago. Me gusa. Icyo nziga ikigori. Ukweze ko Zone za nkuko zo muri Saudi. Ibigori hari gihe babitera mu 12. Ukwezi kumwe none. Okay, igaretre igihungura abaye mu maja urashaka kudusigura igihungura abaye. Igaretre igihungura abaye. Igihungura abaye ni igihungura abaye. Igihungura abaye. Na chonse vile mchokeye.
nuko Okay, abakunzi ba Active baraza kudukosora hariya muri commentaire. Nicyo ikintu wifuriza igihugu cyacu cy'u Burundi ko coronka apart de media cyangwa mu ba journaliste nk'inyungu wifuza ko toronka aba journaliste ikintu ubona tudafize wifuza ko toronka. Po ikintu mbona mudafise. Canke nk'uhuye na president bakaguha umunota umwe bakakubwira ati sabira iki n'aba journaliste cyangwa bakora mu gihugu cyacu Burundi cyangwa abaririmbyi basabira iki. Ikintu basasi ndabyumva ne gusa ndabasabira guhembwa neza ko ndazi mu Burundi na mahera bahemba menshi. None ni wogenda uncorenga aho nyene ubwirwe n'umuntu. Turavugana. Okay, complete wanka kugarura impeni kiri hafi. Yamara kurenga ibirambi kabira nkayo. Bamwige marazi kirundi. Yose reka duse n'abasozera mbo washobora kugira akajambo kanyuma kugira duse n'abasozera ikiganiro hama tuje mu bindi kuko hari benshi ariko baragukurikirana benshi cyane. Abakunzi ba Active ba DJ Kiss Mario Baroteri mwese big up sana ndazi ko muri ko muradukurikirana. Sezera abakunzi ba Active kugira duse n'abasozera. Waryohewe umva uryohewe kubuci. Naryohewe vraiment. Nego sikigori cyanyu. Wakizigije. Nimbabora yanazimye. Yanazimye azimye kwera byakunaniye. Oya nibyananiye. Nazi kose ikigori numwana wo mu giti. Umva oya amakaranyu yakacana kandi basi yakanabi basi. Okay, kadise n'abasozera sezera abakozi ba. Naryohewe. Hama ndasezera abakunzi ba Active n'abakunzi bawe n'abashiri bawe. Abakunzi banje n'abamushiri wanje. Bise benshi. Bo na uri mushiri wanje. Abasheri mbuza hama ndabakunda cyane nicyo cyambere nyene nababwira ndabakunda hama ikindi bavuga ndabasezeye naki. Okay, we know how we do. Murabizi ko tubakunda abakozi ba Active mwese muko muradukurikirana ndazi muri benshi. Ega ndabaramutse cyane ba DJ Kiss Mario Barotera muri hose big up sana. Na Juma Jux ndamuramukije ko n'umuntu wanje nemera cyane gose aho bari niho mba nibereye cyane. Eka nongere ndamutse na team Active ndayikunda sana. Bajya bigeme bacu turabakundana. Isaac Classic iki ni kiganiro cyari ho mu tako turakora kugira dushoye kuyaga namwe nabasigura impamvu dutumira bigeme. Mwavyumvise ni Starboy no kuri Instagram andika Starboy Isaac TV nije mba ndi kumwe na micro Juma Jux behind camera niwe bazana amasanamu meza cyane gose. Reka ndabasezere na ya chance yanje nimo yibagire ndabakunda ni wabo wa mbere kubona kino kiganiro ze kugira share like comment umwigeme Gaga Glaciera nawe yavyigenje neza novuga yuko numukunzi wa Isaac TV sumu queen video numu danseuse ariko numukunzi wa Isaac TV twashimye nawe kugira dukora akantu kuko twese nitwinuba ukuburi kose turashobora kuyaga fasha warafashijwe kuko nako turi ngako yatwafashijwe. Bye bye. Isaac TV. Oh.